mugira mwumvirize ikiganiro cy'ibikorwa vya papa byo gukwiza hose inkuru nziza ku isi yose. Kino kiganiro mugikurikira kuri Radio Maria Burundi. Kaze mukurikira ikiganiro cyo kuri uno munsi. Amahoro ya Kristu mwebwe mwese bakunze ibinsamiriza mu byacu Bikira Mariya ijuru ry'Imana iwanyu ijuru ry'Imana iwacu. Turabaha ikaze mu kiganiro cy'uno munsi cy'ibikorwa vya papa byo kwiza hose inkuru nziza ya Yezu Kristu nkuko mwama mugikurikirana ngaha kunsamiriza mu byacu Bikira Mariya. Turi ku wa gatandatu w'igenekerezo rya 30 kuno kwezi kwa mbere no mwaka wa 2021. Nkuko rero twabemereye ku wa gatandatu uheze uno musi turaheza twashikirize igice ca kabiri c'ikiganiro twashikirije ku gatandatu uheze cakijanye n'ihwaniro ry'abihebeye Imana bo muri diocese nkuru ya Gitega byabaye ku magenekerezo y'icenda na 10 za kuno kwezi hariya ku kirimba c'umuvye wacu Bikira Mariya co kumushasha. Reka rero mbanze mikaze mwebwe mwese muduteze amatwi, hari abari ngaha mu Burundi mu bihugu bibanye ndetse na mwebwe muri mu bihugu vya kure mwese sangwe ikaze muri kino kiganiro canyu c'ibikorwa vya papa vyo kwiza hose inkuru nziza ya Yezu Kristu mwateguriwe kandi mugamushikirizwa na jewe Joseph Nizigiyimana. Bakristu mwese ingo tuje hamwe tugira urunani dushigikira abamisionari bitanga ijoro n'umutaga mu kumenyesha inkuru nziza. Tudatevye twinjire mu idonedo rya kino kiganiro ndetse mbanze ndabasabe tubanze twumvirize intumbero y'igihwaniro nkuko tushikizwa na Patiri Salvatore ngenda banyikwa umuyobozi ndemesha butumwa bw'ibikorwa vya papa byo kumenyesha hose inkuru nziza ya Yezu Kristu ngaha mu Burundi. Twateguye ihwaniro kubihebeye Imana muri diocese nkuru ya Gitega. Iryo hwaniro rikaze ryo kumenyesha ibikorwa vya papa byo kwiza hose inkuru nziza ya Yezu Kristu hakano gutanguza umugwi w'urunani kwabihebeye Imana abasaseredoti n'abakristo barayike bishinga kumesha inkuru nziza ku isi yose. Uyo hwaniro ryaje mu ntumbero y'ihwaniro ryabereye mu diocese nkuru ya Bujumbura ryahuza abihebeye Imana dushaka abihebeye Imana nabo kumva ruhara bafise mu kumesha inkuru nziza ko basanzwe banatowe n'Imana kugira ngo bafashanye n'ibikorwa vya papa mu kwiza hose inkuru nziza ya Yezu Kristu. Murakoze. Ivyamwa nyamukuru mwiteze kuri iryo hwaniro vyo bari ivyahe? Ivyamwa nyamukuru twiteze kuri iryo hwaniro nogira nti ni ivyamwa bine. Ubwa mbere nuko abihebeye Imana abafurera n'ababikira bamenya idonido ubutumwa bw'iko vya papa byo kumenyesha hose inkuru nziza ya Yezu Kristu. Cyo ca mbere. Ica kabiri twiteze nuko uwo mugwi w'urunani rw'abasaseredoti abihebeye Imana n'abarayike bamenyesha inkuru nziza ku isi yose wotangura muri iyo diocese nkuru ya Gitega. Icya gatatu twivuza ko mu mibano y'abihebeye Imana ko twabigishije kuvuga ichapelle missionnaire boza barasenga kumbure rimwe mu ndwi bibashobokeye bakavuga ichapelle missionnaire ko basanzwe basenga bisungiye ichapelle bavuga ichapelle missionnaire ugiye basabira missionnaire bo ku isi yose. Icya kane twiteze ko umuhamagaro kumenyesha inkuru nziza ku isi yose uzokomera muri bo igihe kumbura abarongoye imiryango yabo y'ubwihevyi bazobasa kugenda mu bihugu bitandukanye haba hangahe iwacu muri Afrika, muri Amerika, muri Aziya, muri Oceania, Iburaya bakavyakira mutima mwiza bagenda kumesha inkuru nziza ku isi yose uko abantu barenga imiliyardi zitanu batarama inkuru nziza rukiza kwa Yezu yatuzaniye. Murakoze. Haraheze imyaka itari mike mwigisha ibikorwa vya papa byo kumenyesha hose inkuru nziza ya Yezu Kristu. Mubona intambwe ubwo butumwa bugeze ko iyo bari yahe? Mbega aho baharagira yuko tuvuga ko vyamenyekanye canke haracakenewe izindi nguvu shasha muri ubwo butumwa? Ego haraheze imyaka 6 mfatiye ku kiringo maze n'umuyobozi wa vya papa mu gihugu cyacu Burundi ako n'imbere yaho bari bamaze kuvyigisha. Impingira cyari ndende kuko kumesha inkuru nziza ku isi yose biracyari ku ntango kuko abazi Yezu ko aramukiza n'umucunguzi ntibarenga imiliyardi 2 z'abantu ku impande ya miliyardi 7. Kuvuga yuko vya papa mu Burundi biko bimenyekana kumbure tuweje igice ca mbere cyo kubimenyekanisha hasigaye igice ca kabiri cyo kubigisha idonido n'ubwa ntubuzo kumesha inkuru nziza ku isi yose nuto kwita kumwe muri Gifaransa théologie de la mission kugira babone ko ukuntu iyo nkuru nziza itaramenyekana bamenye ubuyo kuyimenyesha ku isi yose. Hashakenewe kandi gutanguza imigwi myinshi itandukanye ubwo butumwa haba imigwi ku isi yose gakomera haba imigwi y'imiryango imesha inkuru nziza ku isi yose gakomera haba no ryantihwaniro ry'abaseminari amesha inkuru nziza twokwita mu Gifaransa les cercles missionnaires bigakomera
kugira ngo umuntu wese abone ko hari icyo abuza guterera inkuru ishike ku isi yose. Bivuga nte impingi yacari ndende kuko abwirizwa kumenya ko Yezu Kristu ari umukiza, ari umucunguzi wacari benshi. Naho twoneze ngaho mu Burundi ko byaba byamenyekanye, bazobasigiye nuko natwe tugenda mu bihugu bitandukanye, muri Afrika, muri Amerika, muri Aziya, Iburaya, Oceania, tukavuga inkuru nziza y'urukiza kugira ngo nabo babone ko Yezu Kristu ari umukiza n'umucunguzi w'abantu bose. Murakoze, nkuko mubivuze yuko ibikorwa bike hari by'ubwo butumwa bwo kumenyesha inkuru nziza ya Yezu Kristu kugira ngo butere imbere uruhara abihebeye Imana bogira go bugwahe. Ko abihebeye Imana basanzwe barakiriye ubwa mbere uwo muhamagaro w'Imana ubegurira Imana mu miryango itandukanye. None nibwira ntibisunze ingabirano Imana yabahaye kandi karisime y'umuryango wabo, bakwiye kubona icyo boterera izi nkuru nziza ishikire ku isi yose. Tuyakorera abihebeye Imana ko basanzwe mu maparuwasi, mu madiyoseze, mu butumwa butandukanye, mu mavuriro cyangwa mu mashure, ko dufasha cyane kurera abo bana mu mashuri nk'akarorero babegereza Yezu Kristu, babigisha kumenyesha inkuru ku isi yose, abari mu mavuriro bakaherekeza abagwayi bageza kuri wa mugwi w'abagwayi umesha inkuru ku isi yose kugira ngo bari bafise abagwayi babuzukanye bwa Yezu Kristu yaducunguye. Karaba ari mu maparuwasi bagafasha n'abari mu mihari y'ubutumwa, mu migwi y'ubutumwa, bakabamenyereza kwitanga kurengera paruwasi yabo, diyoseze yabo, Burundi bwabo, bakakira isi yose ibahanze amaso. Nugiye ico tubaziye ko nico gikorwa kidasanzwe cyuko bobo nk'abatumwa batowe n'Imana kabiyeguriye Imana bo kwitanga gusumba inkuru nziza kuri ku isi yose. Kanabasaba kumbure vyerekeye kwegeranya amashikanwa canke ayandi maturo bashikiriza umuvyeyi wacu Papa ko bamufasha cyane kugira ngo ayo maturo bayegeranye neza kanashike iyo yagenewe, ko basanzwe ari abantu bagize indagano zo gushira imbere ubworo bwere ntegerwa n'ubugamburutsi bo bifashamo gusumba kugira ngo amaturo yose turatwaronse mu gihugu cyacu Burundi yegeranywe neza ashikana umuvyeyi wacu Papa aterera amatizo atandukanye yo ku isi akeneye kumenyesha inkuru nziza abakristo bayo n'abantu bayo bose. Murakoze. Patiri Salvatore Ngendabanyikwa, umuyobozi ndemesha butumwa bw'ibikorwa vya Papa byo kumenyesha inkuru nziza ya Yezu Kristu ngaha mu Burundi, ndabakengurukiye. Yego murakoze namwe kandi naje ndabashimiye cyane kuri akanya mwampaye. Inkuru nziza
nk'uko rero nababwiye ku gatandatu uheze inyuma y'iyo ntumbero duhejeje gushikirizwa reka twumvirize intare twashikirijwe n'umumisionari Mama Maite wo mu muryango w'ababikira b'umugabekazi wa Afrika. Mama Maite umubikira mu muryango w'ababikira b'umugabekazi wa Afrika, mbega mumaze kuranga ubutumwa mu bihugu ivyahe? Ubwa mbere Mali, Afrique de l'Ouest, hanyuma Burundi, Mexique, Kenya, Italie, Espagne, ariko imisi yose ndagaruka mu Burundi. Ko musanzwe muvuka mu gihugu ca Espagne, mbega mumaze mu Burundi imyaka ingahe? Imyaka mu Burundi narasitse ubwa mbere l'an 2000, byose 2000, 2003, hanyuma Mexique 2007 naragarutse, naragiye muri Kenya naragarutse 2015, byose imyaka 8. Akanyamuneza mumaze kugira mu butumwa bukomesha inkuru nziza muri ivyo bihugu byose ko barakaye? Akanyamuneza kenshi kavuye ku mutima kubera Imana iri mu mutima. Naronse ubutumwa nimugende mu bihugu byinshi mumenyesha inkuru nziza, none ndafise akanyamuneza kenshi. Ego murakoze. Hari vyabagoye mu gihe mwariko murarangura ubutumwa? Rimwe na rimwe ni biragoye, ariko Imana iradufasha cyane gutera imbere mu kwemera, mu rukundo na gufatana munda. Murakoze cyane. Hariho ugwaruka bagira ubwoba iyo bumvise yuko umukamari karabahamagara ngo baje kumwihebera, baje kuba abamisionari. Abo ijambo mubabwira uno musi nijyahe? None dafise ijambo komera confiance, nukuvuga Imana irabitsi, iraduhamagaya, Imana iradufasha, iraduha byose, inyishu ego, kunyishura ego. Ndarengutse. Murakoze. Abandi bihebeye Imana kumwe n'abakristo muri rusangi ngahi wacu mu Burundi mumaze yose hamwe imyaka 8, ariko ubwa mbere mwaje hamwe mwaka 2000 haheze imyaka 20, mubona twokurika ngahi wacu mu Burundi kugira ngo dushobore kumenyesha hose iyo nkuru nziza ya Yezu Kristu gusumba? None ibikorwa b'Imana nukuvuga turashobora gusenga, turashobora kugira ikimenyetso cy'urukundo, gufatana munda, kwiga neza ijambo ry'Imana, gusoma cyane cyane engagement mu buzima, ego imisi yose hamwe n'Imana. Murakoze. Mama Maite musanzwe mu muryango w'ababikira ba mugabekazi wa Afrika, mukamuvuga mu gihugu ca Espagne, murakoze cyane. Murakoze namwe. None turi ababikira bambere mu Burundi, ego turi abamisionari, ababikira bera hamwe na abapatiri bera, turafise fondateur la Bigeri. None jewe ndanezerewe cyane no kuba mu Burundi, ndanezerewe cyane no gusangira ukwemera n'urukundo n'akanyamuneza. Bega Mariko, sabwe uzi n'inkuru ejo nahuye n'umugenzi ambaza ko bikunda ko yoterera ibikorwa vya papa byo kumenyesha hose inkuru nziza ya Yezu Kristu biciye mu ibanki. Narabuze ico ndamwishura. Hari ico biziko? Emwe wahora umenya amakuru menshi y'ubutumwa, ngiye naronka icyo utaramenya. Oya ntumbarire, hewe nyarutse ntihagire usubira kubimbaza ngo binanire. Ntega birinda kubwira. Ego urashobora guterera ibikorwa vya papa byo kumenyesha hose inkuru nziza ya Yezu Kristu biciye muri banki BCB kuri konte yitwa Sekabe akarongo gahiritse OPM ifisi numero 13 101 akarongo gakitse ubusa 2 20 117 40 35 akarongo gakitse ubusa 2. urakoze. None ni muri BCB gusa? Oya urashobora guterera kandi biciye muri posita ku nomero 53 amajana 218. Urakoze. None abategereye banki canke posita bobo babigenza gute? Emwe biroroshe cyane. Uca kureko kashi. Ego naci igiharuro kabanga c'ibikorwa vya papa byo kumenyesha hose inkuru nziza ya Yezu Kristu ni 22 52. Hewe urakoze. Nanje ngiye kugenda bibwira bose dushigikira umuvyeyi wacu papa mu bikorwa byo kumenyesha hose inkuru nziza ya Yezu Kristu. Ba Kristu mwese nitwame dushigikira umuvyeyi wacu papa mu butumwa bwo kumenyesha hose inkuru nziza ya Yezu Kristu mu gisabisho no mu gutanga
gutanga intererano. Inyuma yo ntahe twaraganiye kandi na bamwe muri bitavye iryo hwaniro birumvikana yuko arabihebeye Imana bamwe bari baje muri iryo hwaniro baratubwira ivyo bungutse ivyo bagiye gukora ndetse nico umukristo wari wese yakora kugira ngo ubutumwa bukomeje hose Inkuru Nziza Yezu Kristu bushobore gutera imbere. Patiri Dade Minyurano wo mu muryango w'abatumwa w'umwungere mwiza n'umugabekazi w'isenakuru mwiriwe neza. Mwiriwe neza. Mama Basa Macumi umubikira mu muryango wa Benedetta mwiriwe neza. Mwiriwe neza. Furera Ernest Ndikumazambo wo mu muryango wa Bene Paulo mwiriwe neza. Amahoro. Muhejeje ihwaniro ry'imisi ibiri rijanye n'ubutumwa bw'ibikorwa vya Papa byo kumenyesha hose Inkuru Nziza ya Yezu Kristu. Patiri Tade mwebwe mu iryo hwaniro ko musanzwe muri umusaseredoti byabunguye iki? Ego murakoze cyane nk'umusaseredoti nari nsanzwe nyene mfise ubutumwa bwo kumenyesha Inkuru Nziza, ariko iri hwaniro naryo numvise riri nico rinyongeye gose gusumba, kuko numvise ko ahubwo nkwiye gusumbiriza gose uko nari nsanzwe menyesha Inkuru Nziza. Numvise ko mpamagariwe kumenyesha Inkuru Nziza bose hose kandi uko ndabishoboye kose. Murakoze. Furera Ernest umuryango wa Bene Paulo ufite akaranga nyene guko bamenyesha Inkuru Nziza, mwebwe hari ico mungutse mwiri hwaniro gino misi ibiri? Ego cyane nungutse kuko badukabuye kuko dukwiye kuja hamwe hama tugashwara isi yose kugira tuyimenyesha Inkuru Nziza tuyivyagizemo urukundo mukama yatubivyemo. Ivyo murakoze. Mama Basa mwebwe namwe musanzwe mwihebeye Imana tuca tumva ko musanzwe mumenyesha Inkuru Nziza, ariko mwungutse kuno musi? Ego cyane nk'umukristo kandi nk'uwihebeye Imana nico natorewe kandi nico nategereye ko twese twatorewe naco dutegera, ariko kandi rihwaniro byatwunguye gose ubumwe mbere ku bwanje byanyunguye kuko rigira duti dufatane twese urunani, abarayike, abasaseredoti, abihebeye Imana ngo tuheraho nyene turi, ariko kandi turenga imbibi. Kare na kare wamenga kumenyesha Inkuru Nziza ubwa mbere ego naho, ariko ako gacanwa iri hwaniro rya kije umucanwa ry'ugo runani ubu daherekeresheje igisabisho gusa kandi tugashiramwo n'uburyo. Ego igisabisho uburyo bigaheza bigashigikira babandi barenga imbibe, ariko natwe nyene duhereye aho turi kandi nako gatima nyene kuko natwe twarenga imbibe. Ego cyane murakoze. Ego mwari musanzwe mufise ubwo butumwa kandi mubuzirikana, ariko mwaronse akariro gashasha, mwaronse umuriro mushasha, mwebwe ku bwanyu mugiye gukora iki? Ku bwanje hagati ya bene wacu nuko nyene izo nguvu umuntu aguma azikabura muri ubwo bumwe, nitubone gusa ngo paruwase cyangwa umuryango. Uwatwigisha yagize ati nimwugurure amarembo, ntabe umuryango gusa, nabe paruwase gusa, nabe diocese. Kumva nyene ubwo bumwe ko tubukeneye hano mu Burundi kugira ngo nyene Uburundi bube icibare gishobora kumenyesha handi Inkuru Nziza. Murakoze. Patiri amwe mwabivuze yuko hari ico mungutse no musi, ariko none mugiye kongera iki ku butumwa mwari musanganye? Ego murakoze. Jewe ngiye ubwa mbere gutangurira nyene mu muryango nsanzwe ndimo w'abatuma mu ngere mwiza n'umugabekazi w'isenakuru menyeshe iyo Nkuru Nziza, hanyuma rero mperaho menyeshe iyo Nkuru Nziza aho nzoba ndi hose. Iyo n'uwo muryango w'abihebeye Imana ndimwo uzondungika hose, n'iyindi migwi yose nsanzwe nunganira mu butumwa, nsanzwe ndi n'umwibutsamana wa Renouveau Charismatique muri diocese nkuru ya Gitega. Ako kose n'akaryo numva rero kambere ya karyo gose kukwigishwa ingene nyene ngiye kuvyifatamo gose gusumba uko nahora. Numvise nyene ahubwo umenga no kwira hose nuko bitankundiye kuko mutima mwe ndazoba bimpaye ivyo nzohamvya nzobikora. Tugire Kristo. Naganze Kristo. Furera Ernest mwebwe namwe mu mirimo ya misi yose ntituzi cyane mwari musanzwe murangura mbwa murashobora kuca mukitubwira mugiye kongera kwiki kuri ubwo butumwa mwari musanganye? Jewe ubutumwa bwa misi yose kwa gushigikira ubutumwa bw'urukundo bwa Karitasi, hanyuma kwitwarika aboro abahuye n'amagume yose byace batura ati hari abantu bafite ari magume, uravye nk'igitigiri c'abantu bari mu gihugu ukacuraba n'abamaze kumenya ijambo ry'Imana ni nkewa ni duke cyane. None ubwo bukene
bonyene twumva ko dukwiye gushigikira twumvise ko hari ubundi cane bwo kubegera ukabasasagaza mu rukundo ukabaha kubwo rukundo warose kwabaye ingabirano muri twebwe kugira nabone bakundane na kare urabona n'ivyo isirikira yatangura gushira imbere nk'ivyo itangwa agaciro ntangere ni ibintu bimera nk'ugomba kwigiza yo mu ruca igomba kumufuta naje rero numvise kumenge turakine gushika nkaho hantu hakiru ubusa bw'abantu bamaze gushikirwa n'inkuru nziza kugira tushe kwasasagaza urwo rukundo umuntu ashaka kwitwara kuwundi amenya agaciro umuntu afise mukaburemo nabone ko nawene iyo ngabeno yarose ubuzima atumiriwe kuyiha uyundi harimo rero nukumvise ko atari ukugarukiza kuvuga ibisabisho gusa kwegeranya uburyo gushikira uwo amaze no gutambuka akaja kumenyesha inkuru nziza eka mbere washaka natwe utudufise ibi twigiramo amatavu nk'amashengero canke amashure byose byabaye iby'urukundo baduha ku buzima nabone bagashikane hariya bubaka isengero baronka basengera natwe rero aha muri Afrika kugira ku rugero rukwije kwegeranya ikintu tuti rega n'abantu barakeneye ko tubereka urukundo hariya tubasha kubakira ikintu abagahure bagira aho bahure bagasengera canke tugaha nitiko umuntu agomba kuja kumenyesha inkuru nziza hariya hantu Imana itaramenyekana agashaka gushikayo mbe tukanamushikira karonka agakate canke karonka ikimunguruza kugira ko ashware muri yo mihana iri hirya no hino yego nico namaze kumva ko cace kinkora ku mutima no ndeza kubanguka kurondera n'uburyo kugira mbere ndanabisasagaze mu bo turi kume ega fasha no mu buryo fasha no majambo tugire Kristo naganze Kristo Patiri Tade hari abandi bihebeye Imana batashiye kumva ubutumwa canke ijambo nk'iryo mwumvise no munsi mu bahamagarike murakoze cyane abandi bihebeye Imana batashoboye kumva ubu butumwa no banza kuvuga ko bahomvye ariko tuwe ko twabirose je ko nabironse aho ngeza nzoheza ndabigishe kubyo nshobora gushikira ariko kandi nabo nyene no batumirira ejo hirya yejo bakumva inyigisho nkizi twari tumazemo iyi minsi ibiri ko batosubira guhomba inyigisho nkizi tuzoheza turabe abo twebwe twagiye muri izi nyigisho ingene twokunganira bataje kugira nabo nyene bagira ico baharonse ego murakoze haruhande yo kuba bataje murafise ico musaba ababigishije mwumva no musi mwabasabiki murakoze cyane cyambere numvise jewe ko nosaba nuko aba batwigishije boshika henshi hashoboka uno munsi bashitse ngaho Igitega nizere ejo hirya yeje ko bazoshika no mu yandi ma diocese bagahura n'abandi bihebeye Imana nk'uko kwacu tukumva yuko iyo nkuru nziza duhamagariwe kumenyesha ari y'umwe wese ahamagara yiwe agera aho ubwenge bugera dufashije tumurikiwe na mutima mweranda tukumva yuko vy'ukuri duhamagariwe kwitanga none rero ndabashimiye gose abaje kutwigisha nibabandanye baje hirya no hino hose izi nyigisho zikwire kugira ngo mbere ntagire ico tuzokwitwaza ngo no kubera tutamenye ubona umuhanuzi Izaya ko avuga ngo igihugu canje kiriko kirahona kubera kutamenya ntihazogira uwicwa no kutamenya tugere Kristo naganze Kristo mama basa hariho gwaruka mumaze kuvuga yuko mukumenyesha inkuru nziza twese tubihamagariwe mbega uno munsi ugwaruka mwumva murutera kamakanye murakoze cyane akamo dutera ugwaruka n'abantu bagifise ingufu kandi bafise ishaka aho rero niho mbona umuntu atsimbataje inkuru nziza mu gwaruka ni ingufu nshasha eklezia yo bironse rero ubwo gwaruka rurakeneye kungura ubumenyi rukava muri vya bindi byose twiriko turabona bibica inkuru nziza igasasagara rero nitwebwe duhamagariwe atari mu majambo nk'uko muzeyi wacu papa abitubwira ariko kandi mu kubaho kwacu nk'akarorero k'inkuru nziza twerekana mu buzima ariko kandi dusamiriza no mu bikorwa ndico mbona gihambaye cyane muri urugwaruka rwa none ngo rushobore gusobanura iciza n'ikibi mu buzima hama bakurikire Kristo nk'umukama n'umukiza w'isi murakoze cyane murakoze Frère Ernest hariho n'abandi ba Kristo muri rusangi mwungutse byinshi murafise n'ivyo mugiye gukora mbega uruhara bugira nabo kugira ngo ivyo mwumva mugiye gukora muri urwo runani bishobore kugenda neza uruhara rwabo rw'ubugwayi abakristo baradushikiye mu bintu byinshi nibo mbere nabo mbere baduha ubuzima nibo batugejeje ngaha niyo uvuze nagenda ubise umuhamagara uraguhezagira ati genda akanagushikira ntasigara aravuma aho uciye no kubona bahezagira umugambi tugiyemo no kuvuga ko ni kandi kamo twobatera barashaka kwitaba rero kamo tubateye nkaho mu bakristo imeno ko
nkuko patide Tade yabivuze ko bobashikira nabone bakamenya bakumva ko ako gaciro k'umuntu afise yahawe n'umukama kandi ko uwundi wese amaze kugategera ateza gushigikira n'uwundi abona ko ari kigoyagoya. Ico ni twebwe nyene tujeje kumenyesha inkuru nziza, tukwiye guserukira aho bakristo bene wacu ivyo vyiza bakabimenya n'ibyo nyene ico bashoboye tukakibasaba nkuko kubashigikira mu kubaha uburyo kwega hagiye bavazanye uburyo natwe turabasaga batunganiye. Rero nibwo n'uruhara rukomakomeye duteza ko natwebwe kubashikiriza bakumva ko ari ikibahamagara ubwiza umukama abataka n'abato babamberanye. Nico jono tangura gushira imbere yuko umurayike tuteza kumushikira ko akamenya kandi akumva ko afise ijambo, afise igikorwa kimubereye umukama amuhezagirira kandi amutuma ati ko naguhezagiye nawe ruheraniye mihezagiro yishikiza abandi. Nico murakoze mama Basa. Hariho n'abandi benshi ariko baratwumviriza kunsamiriza mu byo wacu Bikira Mariya. Ijambo nabo mubabwira ni ijya hari abari ngahe Burundi n'abari mu bindi bihugu ndetse na kure ku yindi migabane. Murakoze cyane abariko barumviriza insamiriza y'umuvyeyi nuko twese nabo bumva ako gahimbare eklezia iriko iratumirira abantu bose ku guhaguruka bwa mbere nk'ababatijwe kandi bakavukana na Kristo, gutyo umwe wese yumve ko afise uruhara mu eklezia aho nyene bari mu mugabane w'isi barimo muri Afrika yacu. Ntihabe uwigira sindabibaza yumve gose ko iteka ry'umuntu, iteka ry'ukuba Kristo rimuhamagara gose guhaguruka ngo abe uw'Imana kandi afashe abandi kuba b'Imana bwite. Nico nobababwira, nico nobahamagarira. Murakoze cyane. Murakoze Patiri Tade. Frere Ernest yatubwiye uruhara rw'abakristo, ariko mushobora kuba mubona abandi bogira uruhara kugira ngo ubutumwa mwabonye mukaronka n'ubundi muriro mushasha wo gushobora kubandanya kumenyesha inkuru nziza gusumba uko mwari musanzwe. Hari abandi mubona bogira uruhara, bariho ni bande uruhara bogira urwahe? Ego murakoze. Jewe mbona ahubwo ko uruhara ari ugumwe wese uzi ko yabatijwe, no kuvuga yuko ari umutumwa n'umutumwa wa Kristo. Nuko kumenyesha inkuru nziza rero tumenyesha Kristo yapfuye, Kristo yabambwe, Kristo yazutse, Kristo ari muzima mu muntu uwo ari we wese. Nuko rero turamumenyesha mu majambo tukamumenyesha no mu bikorwa. None rero uwabatijwe ari we wese, yaba ibibondo bikiri bito twita imikangara, baba ugwaruka bariko barisununura, baba aba bakristo barayike turiko turavuga, twaba twebwe abihebeye Imana mu mice yacu yose, abasacerdote, abafurera, ababikira, twumve yuko ubu butumwa ari ubwazina mu Kristo wese. Tugira urwo runani, nta na kimwe n'ukuri kizoheza ngo kitugore cyangwa kitunanire. Dushize hamwe, mutima mweranda akaba ari kumwe natwe, muvyeyi Bikira Mariya akadushira muri wa mutama nawe uvyeyi n'ubukandizi. Jewe ndabona yuko tugiye kumenyesha inkuru nziza, abantu bagakira, Imana ikaninahazwa. Tugire Kristo. Naganze Kristo. Patiri Tade Minyurano wo mu muryango w'abatumwa b'umwungere mwiza n'umugabekazi w'Isinakuru ndabakengurukiye. Nanje ndabakengurukiye. Mama Basa Macumi wo mu muryango wa Bene Bernadetta ndabakengurukiye cyane. Frere Ernest ndi ku mazambo wo mu muryango wa Bene Paulo namwe ndabakengurukiye. Nagira bakengurukiye. ingene abakristu twoterera ibikorwa bya papa byo gukwiza hose inkuru nziza ya Yezu Kristu duciye kuri ekokashi. Ubwa mbere sonda akanyenyeri 444 akadirisha uce urungika. Ubwa kabiri shiramwo igiharuro kabanga cawe. Ubwa gatatu hitamwo 4 kuriha ifagitire. Ubwa kane shiramwo igiharuro kabanga c'ibikorwa bya
papa byo gukwiza hose inkuru nziza ya Yezu Kristu ni 22 52. Ubwa gatanu shiramwo igitigiri c'amahera wifuza guterera. Ubwa gatandatu andika imvo ni guterera. Ubw'indwi hitamwo rimwe mu kwemeza kuterereye ibikorwa vya papa byo gukwiza hose inkuru nziza ya Yezu Kristu. Murakoze. Inyuma kandi yabo bihebeye Imana twashe kuganira, reka tugaruke kandi ku majambo twashikirijwe na Musenyeri Nestor Niyokindi icegera c'umwungere mukuru wa diocese nkuru ya Gitega, aha tubwira akamaro k'ihwaniro nk'iryo ndetse n'uruhara abakristo twese mbere ahereye no kubihebeye Imana twoheza tukagira kugira ngo ubutumwa bwo kumenyesha inkuru nziza ya Yezu Kristu buheze butera imbere. Egome murakoze. Iri hwaniro yo kumenyesha ibikorwa vya papa aha muri diocese nkuru ya Gitega na cane bigenda vyega aba bihebeye Imana rifise akamaro kanini ya cane, kuko kubihebeye Imana ubwa mbere hoho birabafasha kuterekera no kuzirikana ubwo butumwa bahamagariwe bwo kunganira umuvyeyi wacu papa muri uko kumenyesha inkuru nziza. Ubugira kabiri bamaze kubitegera baca bafasha ko bakabumenyesha, eka mbere bagafasha n'abandi gutegera ubwo butumwa, maze bagaheza abo babumenyesheje nabo nyene bakabwitangira. Ngako akamaro bishobora kugira ngaha muri diocese nkuru yacu ya Gitega, kuko umwe wese naho yarasanzwe ari uwihebeye Imana muri ico gihe arahava agashira ku muzirikanyi neza ubu butumwa bw'umuvyeyi wacu papa bwo kumenyesha inkuru nziza. Ego murakoze. Ubutumwa bwo kumenyesha inkuru nziza kugira butere imbere, ijambo mwobwira bihebeye Imana ni iryahe? Ego nivyo kuri, kugira ngo ubwo butumwa bwo kumenyesha inkuru nziza butere imbere birakenewe neza kaba bihebeye Imana, aba bavukanyi bacu, abadusangiye ubupfa n'ugukira, aba umwe wese mu muryango arimwo afise akaranga mutima n'akaranga butumwa, birakenewe rwose kabishira ku muzirikanyi na kare. Imbere yuko umuntu abo wihebeye Imana abanza kuba yarabatijwe akaronka iry'abatisimu, nk'uko umuvyeyi wacu papa yasanzwe abidutumiriye. Uwabatijwe wese n'umutumwa. Naha rero tubitegere neza kandi tubizirikane ko uwabatijwe wese ari umutumwa. Ni naco gituma muri iri banga ryo kwihebera Imana, uwihebeye Imana nyene aba bavukanyi bacu bihebeye Imana bibuke kandi bazirikane ko mwiteka batewe n'Imana ryo kuba abakristo, iyi Imana igasubira ikabatera iteka mu kwihebera Imana n'abatumwa rero. Naha rero bobo bahamagariwe neza kubishira ku muzirikanyi, bakabizirikana, bakumva yuko ibatisimu twahawe riduhamagarira vy'ukuri kwitangira iyo nkuru nziza aho tuzoba turi hose. Aha rero umwe wese mu karanga mutima k'umuryango wiwe no mu karanga butumwa k'umuryango wiwe arabwirizwa neza gushira ku muzirikanyi iryo banga ryo kumenyesha inkuru nziza, kuko nuwabatijwe abiryohore mu buhinga bwiwe, mu buhinga bw'umuryango wiwe yinjiyemwo, uwo muryango usanzwe ufise akaranga mutima n'akaranga butumwa. Naho rero abo bavukanyi biyumve kandi bategere ko twese nk'abakristo duhamagariwe kumenyesha iyo nkuru nziza. Ego abihebeye Imana barangurira ubutumwa ahari umuryango w'abakristo. Uruhara bobo
bogira kugira ngo inkuru nziza imenyekane hose, cane cane ivyo mwasavye abihebeye Imana biranguke neza, goba ugwahe? Ego ni by'ukuri muvukanyi, ababihebeye Imana barangurira ubutumwa ahari umuryango w'abakristo n'ivy'ukuri aho baba bari hose ahantu hatandukanye. Abakristo bene wacu bategere nabo nyene ko kubw'ibatisimu bahawe, kubw'ibatisimu twahawe, turahamagariwe twese, ko nanje ndi umukristo, turahamagariwe twese kwitangira iyo nkuru nziza. Imana yarashimye kudushikira muri Yezu Kristu, maze Yezu Kristu aradukirurutsa mu kutugira abana b'Imana, atwegereza Imana. None natwe muri ayo makanda ya Yezu Kristu nk'abana b'Imana nyene twanywanye n'iyo Mana kubw'inema ya Yezu Kristu no kubw'ububasha bwa mutima mweranda. Turahamagariwe gukirurutsa bene wacu, gukirurutsa bene wacu bamaze kubatizwa kumbure ibatisimu yabo atacikibabwira canke umengo barasinziriye. Gukirurutsa bene wacu dusangiye iteka yo kuba abantu, tubakirurutse tubahamagarire ubwo buzima bushasha muri Yezu Kristu. Aha rero abakristo bose barahamagariwe kumva ko ari abantu bashikiriza inkuru nziza. Na kare uwabatijwe wese ni umushikiriza w'inkuru nziza, uwabatijwe wese ni umutumwa. Nico rero nogira nti bumve ko ubwo butumwa bwega bihebeye Imana nabo bubega mu mpande zabo uko babishobora kose. Barashobora kutava ngaha ngo bagende kumenyesha inkuru nziza mu bihugu vya kure, mugabo bakabwitangira uko bashoboye. Babwitangira gute? Mu gisabisho. Bakabwitangira gute? Mu guterera, mu kwibuka gufasha abo bagiye kumenyesha inkuru nziza, bakabaterera agacumu k'ubumwe mu buryo baba bafise. Nuko rero nabo nyene biyumve, na kare uwatijwe wese n'umutumwa. Duhamagariwe rero kumenyesha aka karanga mutima k'ibatisimu twaronse ko kuba abana b'Imana. Twebwe duheze nabo bakristo bose aho bazoba bari hose bamenyeshe uwo Yezu Kristu, kuko yaraducunguye, yaradukijije, aradukirurutsa, atugira intore n'indanga. None natwe tumuje inyuma dukirurutse bene wacu, tubagira intore n'indanga kubw'inema Imana yonyene ibandanya kutwihera kubwira ibatisimu twahawe n'ayandi masakramentu Eklezia mawe wacu ibandanya ituvotorera. Murakoze kutuyagira. Ndabibutse ko twari turi kumwe na nyakubahwa cegera c'umwungere mukuru wa diocese nkuru ya Gitega, Musenyeri Nestor Niyokindi. Hama nanje twariko turagirana ikiganiro, nkaba nitwa Fabrice Irutinga. Musenyeri, tubashimire kuri aka kanya tumaranye. Nuko urakoze rero Fabrice Irutingabo, urakoze no kuri ubwo butumwa wama minsi yose na hose urangura kugira ngo inkuru nziza imenyekane iciye muri ubu buryo bushasha bwo kumenyesha inkuru nziza ku maradiyo, na cane cane kuri isamirizi y'umuvyeyi wacu Bikira Mariya. Urakoze. Inkuru nziza
dushimire mugenzi wacu Fabrice uhariya muri diocese nkuru ya Gitega kuri ayo majwi twumvise ya Musenyeri Nestor Niyokindi. Twinjire mu gice ca kabiri ca kino kiganiro aho tugaruka ku butumwa bw'imikangara y'Imana hariya muri diocese Katolika ya Muyinga nkuko bahimbaje Epifania. Duheze tuvyumvirize mu gice kiza gukurikira, tuca twumviriza ibijanye n'integuro y'umunsi mukuru wahariwe abagwayi tuzohimbaza ku igenekerezo rya 11 kuno kwezi uno mwaka. Kuri uyu munsi w'Imana igenekerezo rya 10 umwaka wa 2021 abana b'imikangara y'Imana baratanguye ubutumwa bwo kujana akanyamuneza kanoheri n'umuhezagiro w'akana Yezu mu ngo no mu miryango. Muri paruwasi ya Muyinga iyo mikangara y'Imana ikaba yashimye gutangura kugendera imibano mito mito iri mu gisagara ca Muyinga. Hano rero turi muri paruwasi ya Muyinga aho imikangara y'Imana yaramutse igendera ingo zigize umubano wa centre ville ya mbere. N'akanyamuneza kenshi rero karangwa ni imikangara nyene iri kirangura ubutumwa. Tuzanye kumenyesha ivuka ry'umwana w'Imana. Mu nzira yacu hano ku isi twarahuye n'abana banyaze iteka ryabo. Aho kwigira birirwa basabiriza agakate, aho kwiga birirwa mw'ibarabara, aho kuririmba bajanwa mu ntambara. Umwana avukiye i Betelehemu atubwira ati ubuhirwe n'uburenganzira bw'uwariwe wese ntidushobora kubaheba. Imana ntiyezagiriye inzu kandi yamibaherekeza hose. Muri uyu mwaka mushasha w'2021 murakoze, turabikebanuye murakoze. Turi kumwe rero n'umwe mu ndemesha yabaherekeje, reka tumwegere atubarire uko yiyumva. Ndabaramukije. Mahoro neza, nitwa Sikeri Miburo, ndomwe mu bakuru b'imibano ngaha i Muyinga muri centre ville, nkaba mbendi n'umukuru w'umubano wa centre ville ya mbere. Niyumva neza gose kandi ntawereka kwiyumva neza ariko arakora igikorwa c'Imana nk'iki ufise uyu munsi. Murakoze. Nego murakoze mushinga na Sikeri, mwotubwira mbega mubona hariho ico bibungura muri uru rwaruka rw'imikangara y'Imana. Kumwe no rwaruka icambere coco ndumva ko sibiye kuba umujene nanje kuko ndiko ndasaza maze gushikiza imyaka 42 ko birayangara. None rero iyo tubese akaryo keza nk'akaho kubonana no rwaruka n'akaryo keza ko gusubira kwibuka ka kera imwe umuntu yahora bamwe kera kumva ko isubiye kuba mushasha by'ukuri. Turanezerewe rwose. Murakoze. Turi kumwe kandi n'umwe mu mikangara y'Imana ariko arangura ubwo butumwa, reka tumwegere atubarire uko yiyumva. Ndakuramukije mukangara. Turaramukije natwe. Yitwa bande? Nitwa Joera. Ego murakoze Joera, mwotubwira uko mwiyumva muri ko murarangura ubu butumwa bw'imikangara y'Imana. Turanezerewe cyane, umunezero nko tuvuga kabisa ni mwinshi cyane. Ego Joera, mbega womenya hari ico bikungura mu bukirisu mu buzima bwa gikirisu mu kwemera ku bukirisu bwawe? Biranyungura ikintu kinini cyane kuko tiko turagenda ngaha byatumanye tumenya ibintu tutari twamenye. Ego none mwogira akajambo mutekerera abandi bana batari mu mikangara? Kabisa abavyeyi babo ntibabarekure baje mu mukangara kubera hariho inyungu nyinshi cyane. Natwe mu bavyeyi barayibona kuko ibyo turiko turarangura ni byiza cyane. Murakoze cyane. Sawa murakoze. Twobibutsa ko iyo mikangara y'Imana yarungitse ucese n'umwungere wa diocese Gatolika ya Muyinga ku munsi mukuru wa Epifania. Yo, muvyeyi wacu papa, ibikorwa byawe biraturemesha, biradukabura ngo twese twitange mu kumenyesha inkuru nziza kugira ngo Kristo amenyekane mu bantu bose. Mu ntumbero yo gutegura umunsi mukuru mpuzamakungu wahariwe abagwayi, umwibutsamana w'igikorwa ca papa cyo gukwiza hose ukwemera yarakoranije indemesha z'abagwayi bamenyesha inkuru nziza zo mu maparuwase yose agize diocese Gatolika ya Muyinga ngo bategurire hamwe uyo munsi.
Iyo nama yabereye mu nyubakwa za Auberge Monseigneur Nterere kuri uyu wa mbere igenekerezo rya 18/0 umwaka wa 2021 igihe cy'isaha 3:30. Muri iyo nama babanje kurimburira hamwe ukuntu uyo munsi mukuru wagenze mu mwaka uheze ngo babonereho no gutegura ibikorwa bizorangurwa mu guhimbaza uyu munsi uyu mwaka. Nkuko rero vyama buri mwaka uwo munsi mpuzamakungu uzohimbazwa ku igenekerezo rya 11 Ruhuhuma umwaka wa 2021. Umuvyeyi wacu Papa Francisco akaba yashimye ko uyo munsi wohimbazwa ku civugo kivuga ngo umwigisha mufise n'umwe musa namwe muvukana mwese. Tubisanga mu Nkuru Nziza ya Matayo ikigabane ca 23 akarongo k'8. Ishingiro ryo kuvura umugwayi ni imigenderanire ishingiye ku mizero. Inyuma y'iyo nama twaraganiriye n'umusaseredoti ashinzwe ubutumwa bw'igikorwa ca Papa cyo gukwiza hose ukwemera muri Diocese Gatolika ya Muyinga, nyakubahwa Patiri Fideli Bizimana aratubwira uko ubwo butumwa bwifashe muri rusangi. Abaramukije n'amahoro y'Imana. Yego mwo twidondora mukongera mukabwira bariko baratwumviriza ubutumwa burangurirwa muri ico gisata. Yego murakoze kumaka kanya. Je nitwa Patiri Fideli Bizimana, nsanzwe ndongoye igikorwa kimwe mu bikorwa bine bigize ubutumwa bw'ibikorwa vya Papa, naco kikaba ari igikorwa ca Papa cyo gukwiza hose ukwemera. Ndakirongoye rero ngaha muri Diocese ya Muyinga. Yego muri ico gikorwa nkuko mubimbajije ni igikorwa ca Papa kimwe mu bindi bine. Uyu munsi nkabashaka gushikiriza kugira ico mvuze kuri ico gikorwa kimwe cyo gukwiza hose ukwemera gisanzwe kirimwo naco nyene ibisata bitatu. Ubwa mbere hariho igisata c'ugwaruka gw'isi yose, ugwaruka rumenyesha inkuru nziza. Hakabamwo n'igice ikindi gisata c'imiryango imenyesha inkuru nziza. Hakabamwo rero n'igisata c'abagwayi bamenyesha inkuru nziza. Yego murakoze. Mbega muri ivyo bisata byose ubutumwa buraranguka neza muri Diocese? Yego mu vy'ukuri turavye gushika uno munsi muri Diocese ibisata bikora kandi bikora neza ubutumwa muri ico gikorwa ni ibisata bibiri. No kuvuga ni igisata c'ugwaruka gw'isi yose hamwe n'igisata c'abagwayi bamenyesha inkuru nziza. Igisata c'imiryango gushaka kuri uno mwanya ntikiratunganywa neza. Mu vy'ukuri ico gisata cobwirije kuba kigizwe n'ugwaruka gwakuze ruri muri ico gisata c'igikorwa ca Papa cyo kumenyesha inkuru nziza, hanyuma rumaze kubaka ingo zabo bagaheza bagaca babandanya ubutumwa bwo kumenyesha inkuru nziza bibumbiye muri uwo mugwi wundi w'imiryango imenyesha inkuru nziza. Mugabo turavye uko ico gisata aho kigeze kuri uno munsi mu vy'ukuri ntikiratera imbere. Imiryango ntiracijukira ngo tugire umugwi uboneka. Turacari mu ntango rero. Umwaka uheze twarateguye inyigisho ishobora gukabura ingo n'imiryango kugira ngo zijukire ico gisata, mugabo sinova yuko kiratera imbere muri uno mwanya. Murakoze cyane. Tukiri ku ico gisata c'abagwayi bamenyesha inkuru nziza, mbega mutegekanye iki mu bikorwa bizoranguka muri uku kwezi kwa kabiri? Yego nkuko mubimbajije uyu munsi nyene aha turiko turavugana duhejeje kugira inama hamwe n'indemesha z'abagwayi bavuye mu paroisse yose agize Diocese. Turi kumwe n'urongoye ico gisata nyene muri Diocese. Mwumvise yuko igikorwa cyo kukwiza hose ukwemera kirimo ivyo bisata bitatu, harimo n'uruce gikorwa c'abagwayi bamenyesha inkuru nziza. Ivyo bisata bitatu rero aho bikora neza nkuko nariko ndabibabwira, kimwe cyose cabwirizwa kuba gifise ugiserukira muri Diocese. Hanyuma ivyo bitatu byose bigahurira hamwe bikaba bifise umwibusamana ari we jewe. None rero kuri uno mwanya turavugana duhejeje kugira inama yo gutegura nyene umunsi mpuzamakungu wahariwe abagwayi dusanzwe duhimbaza kwigenekerezo rya 11 ry'ukwezi kwa kabiri kwa buri mwaka.
none rero mu bikorwa dusanzwe twama dushimikira ko hanini kandi n'ubu tuzoshimikira ko nuko uwo munsi ubwa mbere urategurwa tukawumenyesha abakristu bakamenya yuko ari umunsi mpuzamakungu, mbere n'umuvyeyi wacu papa akatubikira inyigisho, hagategurwa rero inkuka y'imisa yo gusabira abagwayi, aho duheza tugatanga n'amasakaramentu, isakaramentu ry'abagwayi, igisiga ry'abagwayi, isakaramentu y'ikigongwe, tugasanga abakristu badashoboye gushikira ku bisati wabo canke ku maparuwase tukabasanga mu mihana. Nukuvuga rero uko dutegekanya kuzobirangura nuko habaho indwi imbere yuko uwo munsi ushika, indwi irongora uwo munsi, dutegekanya amaparuwase, dusaba amaparuwase yose abasaserdoti bakora kigoro bagasanga abakristu mu mihana ku bisata, kuko murumva ko umuntu agwaye nyene biramugora kwiyunguruza ngo ashikire iyo arondera iryo sakaramentu. Hanyuma rero kuri uwo munsi nyezina turaheza tukagira inkuka y'imisa, twatumiye abakristu bose, navyo twanasavye ko n'ubundi vyokogwa, hanyuma tukegeranya agatererano uko ego umugwayi ahamagariwe kutumenyesha inkuru nziza mu buryo yitwara muri izo ngwara barimwo, twebwe abakomeye tumugwaje tugaheza tukakura icigwa niko novuga cyo kubona ingene umukristu yakira ubabara arimwo. Ariko rero natwe mu kugira ngo twiyibutse kandi twifatanye n'abo bagwayi, kuri uwo munsi turaheza tukageranya n'agatererano, tukagenda gusuhuza abasanzwe bari mu bitaro, abasanzwe bari mu mihana, hanyuma mu kubashikiza ijambo ry'uwo munsi tubasabikaniriza ivy'umuvyeyi wacu papa yipfuje abipfuriza abagwayi bose, nabo baraheza rero bakaca bafatira ngaho mu bubabare bwabo barimwo bakatumenyesha inkuru nziza. Yego murakoze cyane. Mbega hari ikindi mwokongera ko cofasha abakristu kugira ngo biyumvemwo ico gikorwa ca papa cyo kwiza hose inkuru nziza? Yego murakoze. Nkuko nabibabwiye, ibikorwa vya papa naho ari bine bose ntibavyumva kumwe. Ico gikorwa ca papa cyo gukwiza hose ukwemera, cyangwa gukwiza hose inkuru nziza, niwo mutima w'ubukristu. Umukristu wese yobwirije kuvomamwo ibigaburira ubuzima rukristu bwiwe. None rero ndatumirira abakristu bose kwiyumvamwo ico gikorwa, igihe kiro kirarangura ibikorwa vyabo, bariko barangura ibikorwa vyabo abari muri ico gisata, cyane cyane mu kwezi kw'icumi, aho dusanzwe ugwaruka gw'isi yose rushwara imibano y'ingo, hanyuma hakaba umunsi wo kwegeranya intererano zigenewe kumenyesha ubutumwa ku isi yose. Ndatumira abakristu bose kwiyumvamwo uwo munsi bakitanga, ko kumenyesha inkuru nziza ntibisaba yuko uba wavuye muhira aho uba. Urashobora kumenyesha inkuru nziza ugatambutsa ijambo rya Yezu Kristu zigashika ku mpera z'isi, wewe utigeze uva aho uba, kubera ko nawe witanze kugira ngo kumbure abo umukama ahamagarira kumumenyesha bashobore kuronka ikibarera, ikibigisha, hanyuma bazogende rero bagushikiraho udashika. None rero ntumirira abakristu bose kwitaho ico gikorwa, kwiyumvamwo ubwo butumwa bwegukira papa, ariko bukarangurwa n'umukristu wari we wese, kuko umuvyeyi wacu papa niwe atubwira yuko uwabatijwe wese ni umutumwa w'inkuru nziza. None rero iyo nkunze ko tutashobora kugenda kwimenyesha mu mahanga twese, nuko umwe wese yo kwitanga uko ashoboye, agatanga ico afise mu gihe mutumiriye kwitanga, kugira ngo ico yatanze giheze kivemwo igishobora gufasha ngo abagenda kumenyesha inkuru nziza bashike ku isi yose. Ndabakengurukiye cyane nyakubahwa Patiri. Murakoze namwe no gukenguruka, nanje ndabakengurukiye kwa mumpaye akanya ngo ngize ico nshikirije. Twaragandiye kandi n'umukristo murayike ashinzwe igisata c'abagwaye muri diocese, umushinga ntahe Thierry Bizimungu, aratubwira uko biteguriye guhimbaza uwo munsi. Amahoro neza. Yego, mbega mwo twidondora? Jewe nitwa Thierry Bizimungu, ndi umukristo murayike, nkaba ndongoye
umuryango w'abagwayi baharanira gukwiza inkuru nziza hose muri diyoseze ya Muyinga. Ego mushinga ntayetiyeri, mbega mubona uko mwateguye uwo musi mukuru mpuzamakungu wahariwe abagwayi mu mwaka uheze, mbega mubona byaraboroheye kushira mu ngiro ivyo mwari mwafunditse mu nama yo kubitegura mu mwaka uheze? Kuri vyose twavuga ko umunsi mukuru wagenze neza, naho atanyambo ibura gahonzi, usanga hari ivyo twagiye turategura ku mvo zitandukanye, ugasanga hari utwo tutashitseko bivanye nk'ibihe, hari bijanye n'imvura n'ibindi ugasanga vyacereje ku masaha, ariko muri make hose vyagenze neza. Mbega hariho ico mwateguye kongera ko mu guhimbaza uwo musi mukuru bivanye nuko mubona mwawuhimbaje mu mwaka uheze? Ico twashoboye kugerako kandi twateguye kugira ngo dushobore kongerako nuko abanyamuryango iyo dukoze twenyene usanga twakoze nk'abariko baratamba birorera mu guhimbaza umunsi mpuzamakungu. Ure twaguye twatumiye n'indi migwi yose y'ubutumwa n'imihari kugira ngo umwe wese yiyumve karubanza rw'abanyamuryango. Kabazo ka nyuma, mbega bivanye n'ivyo mwateguye muri iyi nama, hari ico mutumirira abakristo? Ico dutumirira abakristo nukumva yuko twese tugize umuryango umwe, ngo twese tuzosidukane niyonka kuri uwo munsi mpuzamakungu wahariwe abagwayi. Ekleziya yamuhimbaza uko umwaka utashe, igenekerezo rya 11 y'ukwezi kwa kabiri. Yego murakoze cyane, ndabakengurukiye. Murakoze cyane namwe. Twobibutsa ko uwo musi mukuru mpuzamakungu wahariwe abagwayi uzobugizwa 29 kuva ushinzwe ku wa 13 Rusama umwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 1992 na nyene ubweranda umwiranda Papa Yohani Paulo wa kabiri. Yolene Uwizeyimana kubw'ibikorwa vya Papa byo gukwiza hose inkuru nziza ya Yezu Kristu muri Diocese Gatolika ya Muyinga. Nkengurukire kandi n'uyu mugenzi wacu Yolene Uwizeyimana muri Diocese Gatolika ya Muyinga. Kandi mu gusoza ikiganiro nkengurukire mwebwe mwese bakunzi b'insamiriza mu byo wacu Bikira Maria, cyane cyane mwebwe bakunzi ba kino kiganiro canyu c'ibikorwa vya Papa byo gukwiza hose inkuru nziza ya Yezu Kristu. Jewe Joseph Nizigimana nabateguriye kandi nkaba nabashikije kino kiganiro. Ndabike abantu ndabipfuriza umugoroba mwiza, umukama abahezagire. Muhejeje kumviriza ikiganiro cy'ibikorwa vya Papa byo gukwiza hose inkuru nziza ku isi yose. Mwagishikirijwe na Radio Maria Burundi. Naho ubutaha.